wewe tukiganira icyumviro kimurimwo yatubwiye ati mbega twogira umugambi uyuhe na cane cane umugambi ushobora gufasha igihugu ko saye mabuye yiwacu ngaha tubona dutora ngaha mwibarabara icambere ni imigambi ibiri ukwiyungunganya mu gwaruka birakenewe murabizi ikigira kabiri nyamukuru twariyumviriye ko twokingira igiti batubwiye yuko iryo buye uricana ritazimye amezi 6 rihera mu mezi 6 amafaranga twatanguje burya umugambi kenshi iyo iciyumviro kihari amafaranga ntateye ubwoba byarashitse ku muntu umwe yigeze kutugurira iyo mbabura nyene yagiye kuyigura ari uko tumusiguriye ivyo nayo ubundi yavuga ati ya nico giciro kwa kinini ariko umaze kumusigurira neza ubwiza bwayo aho buri umuyaga nkuba iyi mbabura ikoresha ni umuyaga nkuba muke cane no bigiranya na telefone ujya muriro winjira muri telefone ungana n'umuriro winjira muri imbabura yego ugwaruka gwiyungunganye hanyuma ubushomeri bugabanuke mu gihugu yego Hello best family, nizera ko mumeze neza. Ndabahaye ikaze mishaka ikintu cyanyu personality. Ku muntu ugore personality rya mbere ni ikiganiro duha ikaze les entrepreneurs b'abarundi canke abanyamahanga baba ngaha iwacu mu Burundi canke abarundi baba hanze mbwa baje ngaha mu Burundi kugira batuyagire kuri business zabo ukuntu batanguye byuma badupartage ukuntu vyagiye biragenda naha ama entreprise yabo uno munsi aba ageze. Uno munsi rero twagiriwe ibakwe ryo kugendera aba entrepreneurs baza kutuyagira kubyo basanzwe bakora ndetse n'amaproje yabo yo muri kazoza. Mukaba mushaka kumenya byinshi kuri bo rero mugumane nanje, don't swipe, let's go. Ndabaramukije cyane. Amahoro neza. Hama ntangiye kwikaze aha hantu mukorera nkama nkaca ndabahani ikaze namwe mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ayi wacu ntimwihikaze reka kwanza natwe tubaha ikaze. Ego nibe twubaha ikaze imbere yuko mwihikaze ariko kaze muri sanze. Okay, murakoze. Mwashobora kutwidondora. Tugiye dutangure na challenge. Mwashobora kutwidondora mu minota 2. Ego cyane. Ndaza kukonta twagiye. Je nitwa Nkurunziza Prime nkaba muri runo ruganda muri uyu mugambi wacu njejwe ubudandaji njejwe kurondera no kwamamaza uyu mugambi wacu uyu mugambi wacu intango yawo yabaye intanga isanzwe hama icyumviro cyavutse mu muntu umwe no mwita mbere nk'imboneza mu gwaruka yaragiye aricaye ariyumvira yari ikiri indoto akiri umunyeshuri muri kaminuza uyu nawe ubu n'umu engineer yitwa Ndayishimiye Jean de Dieu cyumviro kimuvutsemwo kikiri indoto yarakiyumviriye cyane arampamagara arambwira ivyiyumviro vyiwe kuri uyu mugambi niho mu nyuma we nyene ubwiwe amaze gutembera yahuye n'undi mugenzi yitwa Lieva niwe ajejwe ubuhinga ngaha niwe ajejwe n'inyubako z'ibikoni niwe ajejwe no gukora izi mbabura barahuza baraheza bashira umugambi hamwe bamaze kumuhamagara jewe nabaye nkimperekeza kuri bo mbu umuhanuzi wabo turaheza turicara turaraba turabona yuko umugambi ushoboka niho rero twaca tuwutangura hamwe n'abandi yaciye ahamagara n'abandi ararondera umuhinga mu byerekeye umuyaga nkuba kuko ibi dukora birajana n'umuyaga nkuba nuko niko byatanguye rero intango niyi mubona twatanguye kandi ntidusubira inyuma nuko ni ibyo challenge agejeje kuri 14 bon hari haburi minota 12 bien sûr hama ku bantu bariko baradukurikirana iyi entreprise yitwa gute? Iyi entreprise yacu iri mu mugambi ikaba yitwa Stove Technology. Stove Technology itanga ama service ya Stove Technology ikora nkuko mwumva stove n'ururimi rw'icongereza stove no kuvuga mu kirundi n'imbabura n'imbabura uko tuzizi mwese muzizi ariko iyo mbabura yacu ntabwo ari imbabura isanzwe nka zijya tumenyereye n'imbabura ikoresha
amabuye ariko si aya mabuye y'iwacu ngaha tubona dutora ngaha mw'ibarabara n'amabuye y'ibirunga n'amabuye y'ibirunga tuyakura hanze hanyuma rero n'amabuye akomeye cyane hama yariyumviriye ati icambere ni imigambi ibiri ukwiyungunganya mu gwaruka birakenewe murabizi ikigira kabiri nyamukuru twariyumviriye ko twokingira igiti kigeze ahatemba murabizi mwese uravye amakara ntanadukwira ubu rero aho bigeze noneho ntanaboneka no kuzimbara nazimvye none rero tumaze kwiyumvira ivyo turavuga tuti dukingira igiti kuko dukingiye igiti kiri mu bintu bikomeye mu gukingira ibidukikije uwo mugambi rero nawo kiri mu ntango twabonye yuko buhoro nibamara kumenya uyu mugambi wacu bakamenya ko iryo buye rishobora gusubirira ikara bakamenya ko iryo buye rishobora no gufasha mu miryango mu kwiyungunganya mu bundi buryo ubu twitegereje igiciro c'ikara tukaraba n'igiciro c'iryo buye twasanze ari ibintu bishobora gusahiriza imiryango ego mwavuze yuko mwayitanguye muri batatu nimba mutari ni batatu ndibaza ego cyane à la base ide yavuye hehe ku muntu yazanye ico cimviro bwa mbere ni gute byamujemwo kugira yiyumvire yuko yo shobora gukaya iyo mbabura wabaye umugambi wa mbere wewe tukiganira icyumviro kimurimwo yatubwiye ati mbega twogira umugambi uyuhe na cane umugambi ushobora gufasha igihugu mu gufasha igihugu wewe yiyumviriye ati ndiyumvira cyane yuko igihugu kugira ngo gishikirwe mu nyungu ko kuyumvira umugambi gukingira ibidukikije aricara ariyumvira amaze kwiyumvira arabidushiramwo araduhamagara turavugana hanyuma turabona ko bishoboka aratubwira ati iryo buye rirashobora gusubirira ikara niryamara gusubirirwa ca giti kizoba gikingiwe ntibazosubira kuja kugica bakoramwo ikara kuko bazoba bariko bacana ryabuye iyindi nyungu naho navuze neza yuko bishobora gufasha abanyagihugu mu kwiyungunganya canke no mu kudasesagura amatungo y'umuryango nibuye riramba cane kuko abahinga batubwiye yuko iryo buye uricana ritazimye amezi 6 rihera mu mezi 6 ritazimye rigumye ryaka rimara amezi 6 twebwe rero twafatiye kwico ciyumvira turavuga tuti mu mezi 6 iryo buye ryuzuye rijya shiga ukaricana amezi 6 ucugereranya muri ayo mezi 6 amafaranga yoba agiye ugura ryakara kandi buye naryo rirazimbutse kuko ikiro c'iryo buye ryacu kigugwa ibihumbi 200 ikiro kimwe yego rijya shiga ubona rijamo nk'ibiro 2 canke 3 dufate 3 rero 3 ni ibihumbi 60 ibihumbi 60 umaze kubishira mu mezi 6 ugacugereranya ni ikara mu mezi 6 mbega uguza amakara y'amafaranga angana iki urumva neza yuko harimwo inyungu mu miryango nuko Stove Technology iratanguye mwatanguye muri abakozi bangahe mbega uno munsi hoye bigeze ku bakozi bangahe twatanguye nababwiye yuko twabitanguriye ubwa mbere mu ciyumviro turi 3 mu nyuma ivyiyumviro biraza biragwira hajamwo 4 harazamwo umuhinga mu by'umuyaga nkuba harazamwo umuhinga mwabonye ariko arazikora mwamubonye harazamwo n'umuhinga za atwigisha ingene bakoresha rijyabuye yego kuko ubwa mbere ntwari tubitse uyu muhinga yaraje aratwigisha ubu rero tugeze twatanguye nababwiye ko ubwa mbere atanguye ari umwe aratwegeranya tuba 3 mu nyuma tuba 4 mu nyuma tuba 5 noneho uyu munsi turashika 37 ego cyane kandi ikintu cyo kwishimira cyane kandi kiraryoshe rwose nagomba kumenya byarabasabye amaessayage kugira mubanze mugire donc muri ko muriga kugira murabe ko izo mbabura by'ukuri zibaho izo mbabura zishoboka ego cyane byabatwaye umwanya ungana gute kugira mushobore kugira ayo maessayage muronka ikintu muvuga ati cette fois-ci entreprise ashobora gutangura kuzikora ego cyane umwanya ntiwabaye munini cyane kuko urabona ico gwaruka gwitumye ntigiteba twaranyarukije je murabona yuko nsa n'uriko ndaherekeza ugwaruka ariko nacahembera ndacari muri gwo ko bamaze kumbwira bati duherekeze ntegeza kubaherekeza rero ntivyatevye
ntibyatevye ivyigwa vyabaye umwanya muto, vyabaye umwanya muto cyane ku buryo no kubwira yuko mu kwezi kumwe imbabura twari tuyizi, twari tumaze kubona ico imaze, twari tumaze nanoneho uyo muhinga we yaranazizi yaranyarukije kubitwigisha, arabitwereka, arazana n'abandi arabigisha kunazikora batari bazi kuzikora. Nta mwanya munini byamaze, mu kwezi kumwe imbabura twari tuyifise, tumaze kubona yuko twoyicana, tumaze kubona turanateka ko turanafungura ibyo tuyitetse ko, urumva yuko twari tumaze kubona yuko imbabura ari imbabura. Yego, nimba atari bahanga tubwire flambu mwatanguje ukuntu ingana. Amafaranga twatanguje, burya umugambi kenshi iyo iciyumviro kihari amafaranga ntateye ubwoba. Sinovuga ngo amafaranga yari menshi cyane. Umugambi watangujwe n'amafaranga no kubwira ko atarenga imiliyoni zishika 30. 30 ni make. Yari amafaranga novuga ko ari make uravye ibikoresho dukoresha. Mwayakuye ni mwebwe mwagize hagati yanyu canke mwaratsingurana? Twariyungunganyije nta ngurane turaka. Ni association canke bon mwari maze kugira sofa ma association canke mwari kuko twabonye ubwaruka ngaha mukorana? Yeah, sina association. Eka ni societe nk'izindi. Ariko iri mu mugambi, ifise umugambi ukwiyungunganya. Ikigira kabiri kandi ari naco kinahambaye, naho navuze kigira kabiri, ugukingira ibidukikije ngwaruka. Ushatse kuvuga yuko gukingira bon uragishimitse ko cyane. Mwararonse ama sponsor y'amashira hamwe aya arabintu byo gukingira? No, turacari ko yego. Munga ntamera migeze muronka? Oya, nta buryo bw'amafaranga turaronka. Muri ubwo gwaruka hagati yawe turaciyungunganya, tukegeranya ibishoboka, tugakora. Mwari muje kumbaza muti hari abantu muregera mu bajejwe ibidukikije, turi mu mugambi, amakete turamaze kuyandika, ariko ntarashika kuri bene abo dukeneye ko ashikira, kugira ngo babimenye, umugambi wacu bawumenye, hanyuma bagira ico tuyaze mbere no kudufasha badushigikire. Yego. Mwavuze yuko izi mbabura zanyu bakoresha amapierre volcanique. Yego. Kandi ngaha iwacu turabizi nta volcan zihari. Mbega ayo mapierre muyakura mu bihugu ibi, mbega ntivyo bibagora kugira mushobore kuyashikana ngaha anyu? Ntivyoroshe ariko nkuko nababwiye ati ugwaruka ico gwitumye ruragishikako. Aya mabuye y'ibirunga ntabwo tuyafise ngaha mu Burundi, twese turabizi. Namabuye ava hanze, namabuye twimporta, dukura hanze, tugura hanze. Mbere no kuyadeduana tukayadeduana. Turayadeduana kuko umugambi nturaba munini kugira ngo dusabe ca kintu cyo kutworohereza, kimwe bita exoneration. Ico nibaza yuko tuzokisaba mu gihe tuzoba tubona yuko umugambi bamaze kuwubona, bamaze kuwumenya. Mbega imbabura imwe mutanguye kubikora uri kuragereranya umwanya imbabura imwe ibatwara muri ko murayikora n'umwanya wungana gute? Ntivyoroshe uko biri kose. Imbabura imwe mpereye ku mbabura ntoyi, guys ntimugire ubwoba turaza kuzibereka. Mpereye ku mbabura ntoyi murashobora kwiyumvira muti none itwara umwanya ingana iki kugira ngo tubone ko ari imbabura ishitse, ikwiye, ikoze. Imbabura ubona ikorwa mu buhinga bubiri, mu buryo bubiri, mu ntambwe zibiri. Ubwa mbere nkuko mwabibonye hari utereranya bijya vyuma, akayikora, akayiha forme, ikaba imbabura, ariko ntibiba bikwiriye. Nababwiye yuko iyi mbabura ikorana n'umuyaga nkuba. Witegereje neza urabona ko hariko ubundi buhinga bujanye n'umuyaga nkuba. Haca haza wa muhinga nababwira jejwe iby'umuyaga nkuba. Iyo uriya ahejeje kucubaka kijya kimbabura, baca bashirako akandi ga systeme kazotuma byabuye ryaka. Uridometse gaca bica bituma ryaka. Naka systeme électrique karimwo ventilateur, karimwo n'utundi tuntu kugabanya umucanwa canke kuwongereza. Umva ngereranije ku munsi, iyo abakozi bariko barakora, nibaza yuko tutashobora kurenza imbabura 5 ku munsi. Ariko kubera ko bikiri mu ntango, tukiri n'abakenya, Imana niyadufasha tukaba benshi, ntikizobuza yuko tuzana, murabona uruganda ingene rungana, urabona ko rukiri rutoyi, ariko ntikizobuza yuko dushobora no gukora izishika 100 ku munsi canke zirenga. Yego.
mwavuze ku kintu cerekeye bon muraje gukora imbabura za mbere Ego. muragiye ku isoko ego muraronse abakiriya banyu ba mbere batanu ego ba cyane mbere ego byagenze gute ni gute mwashoboye gukora izo mbabura muragenda gukonvanka abantu yuko izo mbabura ari zo nziza turazi ko hari imbabura zindi en tout cas hariyo concurrence idasanzwe ngaha hanze ego cyane ugerageje kuraba mu mbabura ugerageje kuraba mu makara hariho ayandi masosiyete akora amakara akozwe muri bijya bintu baba batoye mu Amabrikete, micafu, ainsi de suite. kandi nibaza ko ariyo agugwa sinzi ko ariyo bagugwa makeya cyane nobambesha nk'uko ni gute mwashoboye kurwana urwo rugamba kugira mushobore kugira mwerekane ko produit yanyu ariyo nziza mwerekane ko produit yanyu ariyo yoza ubwa mbere mugakonvanka abantu ko ari bashobora murakoze cyane icya mbere ikintu utanakivuze kirivuga iyi mbabura uyitegereje urabye n'ibiyikoze urabye n'ibyo ducana iyo nyine irivuga iyo usiguye rijyabuye honyine biba bihagije cyane cyane mu karusho iyo tuje rero twinjiye mu bidukikije ababa interese baba benshi abo baca bumva yuko bikoze ku mutima baba benshi rero twebwe mu ntango kugira ngo iyo mbabura bayimenye abamaze kugura twarayishize ahabona turagenda turayicana barayibona barabona ko ibyo tuvuga n'ibyo turiko turakora ari byo uwa mbere yayiguze twaramwemereye garanti turamubwira tuti mbere no muri ayo mezi atandatu eka n'uyu munsi niko bimeze mutanga garanti y'amezi atandatu nyene yarijyabuye turariherekeza kugira ngo turabere Yerema nawe abonere Yerema ko tutamubesha turamuherekeza muri ayo mezi atandatu imbabura igize ikibazo kuko urabona harimo ibyuma electric birashobora kononekara atari wabyishe ari byo bishobora gupfa ibyo biri ku gatwe kacu turabisubiriza turabikora ibidashimye ibitemeye gukora turabikura ko tukamushirira ko ibindi bishasha ako n'akandi kantu kagiye gukwega abantu buhoro buhoro rero bagiye kuyimenya ariko tuyishize ahabona tugize demonstration mbere hari n'uwo waciye agura iyo turiko turagira ko demonstration amaze kubona yuko ibyo turavuga nibyo yaciye atwara iyo nyene uyu munsi twatashe imbokoboko ego nibaza ko entreprise ahigeze ubu unye umuntu aguze imbabura nibaza ko abacitse umukiriya wanyu ubuzima bwiwe bwose kubera yuko ayo mabuye ni mwe nyine muyadandaza muyafise ngaha mu Burundi bisigura ko aheze azaraza kuyagurira iwanyu mbega ubu unye mwoba mugeze ku bakiriya bangana gute muvuga ati aba bakiriya turabazi nabi wacu amakara aheze baza kugurira iwacu mwamufise igitigiri kingana gute c'abo bakiriya abakiriya dufise n'abakiriya batatu nababwiye baguze izo double batatu baguze double hari abashika indwi baguze iyindi nininya mugabo amasingo ziri simple iri imwe hari n'abandi ubu bariko baragura zijya ntonto zijana uyu munsi tukiri ngaho nyene tugira ama priyazi ndaguciriye bo ama priyazi aragoye ariko hariho izijana na 50 ibihumbi 150 hariho iz'amajana 2 hakabaho nizo zibiri irya ubona iyo igizwe na zibiri iyo igugwa amajana 3 ariko simple yayo yishiga rimwe ikigugwa 150 ego dukeneye rero umbwire abantu bini Bujumbura ego umugambi warabashikiriye kuko kandi ugerageje kuraba twavuga ko la majorité y'abantu ba mbere bakoresha amakara nibaza yuko ari muri Bujumbura par rapport ya ruguru bakoresha ibiti cane mbega muramaze kugerageza kumenyekanisha izi mbabura zanyu en dehors ya Bujumbura nko mu ntara za ruguru mushobore kumva mu ntara zo hagati mu gihugu niho tugeze kumenyekanisha iyo mbabura mu ntara hagati mu gihugu barazizi baramaze kuzi Bujumbura hari n'abamaze kuzigura ego akarorero imwaro umuntu wa mbere wa ruguru yabaye umunyamwaro yayiguze hari n'abandi ntiriwe ndavuga aha hirya mu za Cibitoke ca Rugombo baramaze kugura haha ikongo iramaze kujabuka iyo mbabura yacu iyo mbabura iramaze kuja ikongo rero ngarutse kwa rijyabuye twebwe ntabwo badufise kwibuye turacavise ubwoba gusa ku buryo kuko ndazi neza yuko iyi mbabura iryo buye dukoresha muri iyo mbabura nta kibazo na kimwe dufise naho hazo Uburundi bwose hamwe byoshika abarundi bose bakavuga bati imbabura turayiguze
amabuye turabizi neza yuko ata kibazo tuzogira kubera n'ijya durete yayo iraduha umwanya wo kurondera ibindi ego nimba atari banga mugize commande y'ayo mabuye hanze kugira shiki aha Bujumbura bashikire byabitwara umwanya ungana gute birashobora kumara iminsi 3 ego iyo bitevye cyane n'indwi ariko biba bivanye n'iki n'ingorane y'umutransporteur sino kenshi iminsi 3 abadushikiriye kuko dukunda guca tuya commande donc twama dufise commande iminsi yose tubwira umupartenaire dupakirire autant de tonnes nk'ubushize itone 3 zaraje mu minsi 3 zari zidushikiriye ego mwatugire demonstration muratwereka ukuntu ajya amakara yatswa mbega hageze kuyazimya basuka amazi nka kurya nyene kwa yandi cyane oya nivyo nakunda kuko aya mabuye yamaze kurungura kujya karamuka yasutsemwe amazi urashobora no kugira isanganya araturika nukuvuga ko rijya buye uraririka ryo nyene rikihoza ico ukora uradesactiva urazimya kariya ga system gahu urazimya ku buryo ryo nyene gihoza kandi umaze umwanya utari muremure nawe utereka ko amazi arasubira kubira wazimije nibuye rishuha cyane birashuha gose ego turamenyereye kubona bajyanye bakoresha gaz bazibika mu nzu ego nk'ubunye umuntu akayigira mu nzu est-ce inye umuntu arashaka kuyigirira mu nzu ego cyane iyimbabura uyizimije ijya myotsi tusanzwe tubizi ko bijya ibintu by'imyotsi birica umuntu iyo yugaye nta na kimwe ni nka kujya kw'izindi zose mu bisanzwe mwigeze kubona kotsi kajya kotsi kaja kuboneka iyo uri kurayatsa uri kurayifatisha gusa kuko turacakoresha uburyo dusanganywe nitwaronka ubundi ivyigwa birabandanya ku buryo tuzokwameriyora ujya mwotsi ubona n'utuntu tujya tukufatisha rijya buye tuba tutaraka ngo duhere tugaca turekura utwotsi rijya buye rimaze gufatwa neza nta mwotsi mbere urekura akabeya flamme isa n'ijya ya gaze ego idegaja ntuzenya flamme blanche ego nutubwire ama challenge mukunda guhura nayo mumaze guhura nayo en tant que nk'umuntu ari muri business okay murakoze cyane challenge ni imwe yerekeye ico giciro abona ico giciro umunyagihugu w'umurundi umubwiye uti jya mbabura igugwa 100 amenyereye yandi y'ibihumbi 2 ibihumbi 3 ubwo nyene bica bitangura kumugora ariko iyo umusiguriye neza ukamubwira rijya buye niho ikibazo gihagaze amaze kubona yuko rijya buye rimugarukanira byose bya bihumbi 100 aja kubona ko ari ubusa mu mezi 6 amaze kubona yuko yoba adepanshije nk'amakara ku munsi umunyagihugu mutoyi w'uburyo buke uyu munsi akoresha amakara y'ibihumbi 2 ku munsi umwe mu kwezi nangahe ni 60 ni 60 ibihumbi 60 ucugwiza na y'amezi 6 ni ibihumbi 360 360 wiguriye iryo buye ry'ibihumbi 60 gusa urumva ubudasa ya difference ni y'amajana 3 ibihumbi 300 deja urabibitse ngaho ayo woguza amakaru yashize aha ukoresheje 60 kugura ryabuye agiye kwiyumvira rero akenge karagaruka agaca avuga ati finalement yambabura ntizimvye ahubwo izomfasha reka ndayigure byarashitse ku muntu umwe yigeze kutugurira iyo mbabura nyene yagiye kuyigura ari uko tumusiguriye ivyo nayo ubundi yavuga ati ya nico giciro kwa kinini ariko umaze kumusigurira neza ubwiza bwayo aho buri nukuri ataguze nuko nta mahera bafise ataguze nta mahera bafise nayo ubundi benshi baguze mu ubwo buryo ego izi mbabura mwatubwiye yuko muzicomeka ku muyaga nkuba ego bega nta mantuze nta zoba zikoreshwa n'imishwarara y'izuba mwamufise yego cyane murakoze uko kajya ka pareil ubona gakoresha ijya mbabura gatuma ijya mbabura yaka gakoresha byose gakoresha umuyaga nkuba uyu twita warejidezo ego karongera kakanakoresha kajya nyene bivanye na reglage umuhinga yarabiregeye byose hariho agashargeur kayo bijanye mu gipimo two kwita sizing cyangwa dimensionnement bijanye nayo no kuntuze nyucomeka direct ko mushwarara w'izuba nico kimwe nta ngorane umuhinga nicabereye ngaho ntaco bigoye ko
iyo amatara acitse ya regidezo urashobora kuyacomora ugaca ushirako ugacomeka kuri systeme solaire. Ego. aha abantu ariko baraturaba bashobora kwibaza ikibazo bakavuga ati mbega ko bavuze yuko bashobora gucomeka kuri uyu muyaga nkuba wa regidezo niyo bitwara ntuze niyo bikoresha umuyaga nkuba mwinshi cyane? Oya haba namba. Ahubwo umuyaga nkuba iyi mbabura ikoresha ni umuyaga nkuba muke cyane. Nobigiranya na telefone. Na telefone? Telefone. Ujya muriro winjira muri telefone ungana n'umuriro winjira muri iyi mbabura. Ego. Okay. Nahe maproje mufise muri kazoza muri iyi stove technology? Stove technology nawe twatanguye. Ivyiyumviro biracabandanya. Kazoza kacu ka mbere, iciyumviro nyamukuru ca mbere, twifuza yuko cyane cyane ugwaruka nivyaba ngombwa mbere bwo mu Burundi bwose gobanza rugatahura stove technology intumbero yayo, hanyuma rukaza ruze rubemwo ruronka akazi muri stove technology. Nico gikomeye. Hanyuma gwagure ugwaruka gwiyungunganye, hanyuma ubushomeri bugabanuke mu gihugu. Ego. Ndangiza ahanye twege twishikiye bazikorera izi mbabura. Ego cyane. Barafise abazidandariza muri ville. Abantu bo babonye bashaka kuziraba canke bashaka kuzigura ni hehe mukorera muri ville kugira bazokwishikiraho baziraba? Aho tudandariza izi mbabura na imbere ya KCB siege, imbere birarabana. Uzobona ikimangazini kirimwo bijya bisafuriya bijya n'amarokation turayagira aho hantu. Uzohabwirwa n'ibyo bisafuriya n'amasahani n'ibirahure bijya by'imisi mikuru, uzoca usanga muri izo mbabura. Umva turakotesha ibyo bintu tukongera tukadandaza n'izo mbabura. Ego cyane. Mwakoze cyane rero ko namwaduhaye umwanya wanyu mukatuyagira kuri ibi bintu musanzwe mukora. Ego cyane, murakoze namwe. Hama nimwadukeneye nero turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Nukuri namwe murakoze. Okay. Ego. Namwe nkaba ndabashimira kubona mwashoboye kudukurikirana, nkaba ndabahanura gusanda kuri like kuko ndi sûr ikigana mwashoboye kucigiramwe ibintu byinshi cyane. Mugenda mu commentaire mutubwire ibyo mwashimye n'ibyo mwagaye kugira tubikosore. Hama munagisharing no ku bagenzi banyu kugira ngo nabo nyene bashoboye kumenya ibintu bigezweho nyene. Hama nkaba nizera ko tuzosubira na episode shasha. Bye.